uko wavutse si cyo gihambaye ahubwo ico wavukiye nicyo gikuru. Mbega urazi ko hariho abantu bamara umwanya muremure bakababara cane, mbere ugasanga birababaje nyene, bibateye ibibazo bikomeye kubera baguma bibaza uburyo bavutse, aho bavukiye, ibihe bavutsemwo n'ibindi byose bisa nk'ivyo. Nyamara ibyo sibyo byari bikwiye, kuko uko wavutse ntabwo ari byo bikomeye, ahubwo ico wavukiye nico ukwiye gutindaho. Reka nkwibarize, woba warigeze wibaza iki kibazo kivuga ngo kuki ndiho? Ni iki cyatumye mbaho? Ni iki cyatumye mvuka? Ni iki cyatumye nkura? Canke ni iki se canzanye hano ku isi? Kuki noba ndiho abandi barapfuye? Ufata akanya nawe wibaze, nanje mbyibaze. Woba warigeze kubaza Imana ugeze mu minsi mibi, ugeze mu bihe bigoye, ngo mbega Mana wandemeye iki? Si wewe wenyene, kenshi biraba, kuri benshi birabashikira, ugasanga baravyibajije bibashikanye kure, mbese ugasanga babuze n'uwo babibaza. Ariko jewe uno munsi nje nkubwira nti uko wavutse si cyo gihambaye, aho wavukiye si ho hakomeye, ahubwo icakuzanye, icatumye uvuka, misiyo yakuzanye ku isi, iyo niyo ikomeye. Woba waravutse ku bavyeyi bombi, ukaza bagushaka kandi bakwifuza, umuryango ukavuza impundu, ababanyi n'abagenzi bagakoma amashi kuko umuryango wungutse. Ego, ivyo ni byiza, turabishimye. Ivyo ni byo kandi umuntu wese yovyishimira. Ariko none ko wavutse ugakura ukaronka ibyo wari ukeneye byose, mbega ndakubaza nti woba umariye iki abo muri kumwe? Mbega woba umariye iki abandi mubana hano ku isi? Abo mwabanye, abo mubana, mbega bakuronse kwiki? Ni vyiza canke se woba warababereye igitsitaza? Banza wibaze, uko wavutse sivyo bifise akamaro kanini, ahubwo ico uriko ukora ubu, ikikubeshejeho ubu, inshingano ufise, ibikorwa ukora ubu uriho, ivyo nivyo bihambaye. Ico wavukiye nicyo ukwiye kwibaza, ti mbega koko niki nkwiye gukora muri ubu buzima ndimo, muri uyu mwanya nkiriho ngishoboye, niki nkwiye gukora? Kubera yuko uko wavutse sivyo bikomeye, ahubwo ico wavukiye nico ukwiye kwibaza. Ibikorwa byakuzanye mu isi, mbega koko uriko urabikora canke waravyirengagije? Woba waravutse ku muvyeyi umwe, ata abavyeyi babiri ufise. Umuvyeyi akakuvyara, akakuvyarana intuntu n'agahinda kuko agiye kukurera wenyene. Uwo bakuvyaranye yaramutaye, abishaka canke se atanabishaka. Yoba yarigiriye bitewe n'impamvu zitandukanye, yaba nk'ubukene, ubugwayi canke se n'amatiku yo mu muryango. Ihangane, ibyo bibaho ku isi. Nyoko yoba yarakuvyaye bikugoye, bimugoye, akagira ibibazo byinshi, ariko ntaco, ni kizima uriho, ukaba ushobora kunyumva muri aka kanya. Niyo mpamvu nkubwira nti pole sana. Igikomeye si uko wavutse canke se aho wavukiye, ahubwo igihambaye nico wavukiye, uko waje ku isi, kuri misiyo y'uwakuremye. Niyo mpamvu ukwiye kugerageza ukamenya icakuzanye kugira ngo ugikore. Ubwo ibikorwa byawe birimwo ubumuntu, canke se ukora ibyo wishakiye, utitaye ku bakuraba, utitaye ku bo ubikorerako, utitaye n'ingaruka bishobora gutera. Mbega woba ukora ibibi byinshi canke ukora ibyiza? Mbega woba ugeraho ukibaza uwaguhaye ubuzima, ukibaza ku wakuremye, ukibaza n'ico yakuremeye? Komera kandi ushikame, ukora ico waremewe, ukora imirimo myiza, uzosiga inkuru nziza imusozi. Abo uzosiga bazosige bavuga bati harabaye naka kandi yakoze ibyiza ibi n'ibi. Uzisazire neza, uzosaza utanduranije cane. Rondera kumenya icakuzanye ku isi, umenye misiyo wahawe, kandi uyikorereko. Ukore neza, uyishikire, kuko uzoja gutanga raporo ku wayigutumye, ku wayiguhaye. Woba warisanze nta bavyeyi ufise, ntaho kuba, ntaco kurya, mbega ari nta gusa. Igikomeye si ubwo buryo wavutsemo, ahubwo nico wavukiye. Abagina neza baba baragutoraguye, bakakurera ugakura, kandi bakakurera batitaye ku kindi kintu ico ari cyo cose. Ibyo bakoze ni vyiza,
hari nubwo baba baranagukoreye n'ibibi ariko ntaco, kizima ni uko uriho. Reka dushime ko wakuze ukabaho none ukaba ushobora kumva. Uhagarare rero umfashe dushime Imana yo igena byose, yo yakuremye. Haranira kubaho werekane neza kuri bose, ntiwisanishe n'uko wavutse, ahubwo utumbere iciza wavukiye, utumbere ibyiza wakorera mu muryango. Tanga akarorero keza unesheshe ikibi ciza kuko nico wavukiye. Boba barakubwiye ko bagutaye ukivuka kubera amateka yahahise ntiriwe ndadondagura, maze bakagutoragura aho bari bagutaye. Komera, ukomere umutima, komera cane. Dufise inshuti itazigera idutererana. Ukiri muto woba warumvise bavuga ko bazogusubiza iyo bagukuye, bikakubabaza mbere bikanaguhangayisha cane, ukagira amateka asharira, mbega ukagira ubuzima bumeze nk'aho utariho. Yamara biracashoboka ko ushobora guhindura ibintu wegeranije ingufu zawe z'umutima, ugakora ibyiza, ugatera uje imbere, ukirengagiza ibibi, ukabandanya ibyiza, urashobora gushika imbere heza. Reka dushimire abantu bose batugiriye neza tukiri bato, dushimire abantu bose badukoreye ibyiza kuko aribo batumye tubaho, maze duce dutangura kwiyumvira icatuzanye tugikore, kuko aho twavukiye siho hakomeye, uko twavutse sibyo bikomeye, ahubwo ico twavukiye nicyo gihambaye. Woba warisanze mu muryango ariko ntibakwemere, kenshi woba warabwiwe ko nta mugabane ufise muri urwo rugo, bikakubabaza cane. Ihangane, dufise umugabane twagenewe hariya heza tuzoja, kandi nta muntu n'umwe ushobora kuwukunyaga kuko iwigena niyo yawukwemereye. Woba warabwiwe kenshi ko ntaco umaze, ngo urya iby'ubusa, canke naho ngo woba waragiye nk'abandi ngo nibyo byari kuba byiza. Woba warabwiwe ko inda yawe yari kurutwa n'iyavuyeyo, yamara ku Mana siko biri. Humura, ivuga rimwe bikaba, yategeka birakomera, niyo yemeye kubaho none iriho. Ingo tuyishime, tuyihere amashimwe kuko irabikwiye. Bari bazi ko ntaco uzimarira, none dore urakuze. Bari bazi ko ntaco uzovamo, none dore aho ugeze. Navyo rero ukwiye kubyishimira. Uharanire kubaho, ubereke ko atari bo Mana. Ubakorere ibyiza, ubereke ko hagena Imana. Niba hari ico warushije kandi uzubafasha, ubasangize ibyiza ugezeko, maze bemere ko hatanga Imana kandi hagatunga Imana kuko ari yibigena. Imana niyo yatwitungiye kuva kige gihe cose caheze, kuva tukivuka gushika kuri iyi saha, kandi n'ubundi ibikugenera ntabwo ibanza kubagisha inama. Niyo mpamvu ngusaba ko ukwiye kubereka ineza, byonyine gusa birahagije, ibindi Imana izovyikorera. Woba waravutse ugakura ubwirwa amajambo akomeretsa, ukama wabaye wishwe n'agahinda, komera, ndagusabye kugira ngo ibyo ubirengere, urabe imbere gusa kuko imbere ni heza. Hariho abana benshi bagiye babwirwa amagambo mabi, abababaza imitima bagatuntura, bakabwirwa ngo dore uko gisa, ngo dore uko gikanura, ngo dore uko kigenda, yamara ibyo byose ntibyatumye udakura. Ico nico gikuru. Icatumye ubaho nico gihambaye. Uwaguhaye ubuzima niwe amenya n'ibizokubaho byose, kandi niwe utegerezwa kwitaho gusumba ibindi byose. Humura, uko wavutse sico gikomeye, ahubwo iyakuremye ikagukuza, ikakwemerera kubaho, iyo ni ukwiye guharanira kunezereza mu bikorwa byawe byose. Wamuyizirikana kandi wamuyishima uko bukeye n'uko bwije. Ubandanye urugendo rwawe rw'ubuzima kugera ku mpwemu zawe za nyuma, wamukora neza, ukoresha ingufu zose nk'uko nama mbivuga, kuko uko wavutse sico gikomeye, ahubwo ico wavukiye nico gihambaye. Hari ubwo kandi woba waravutse ku muvyeyi ataca afise, akaba yarakuvyaye ntahembwe nk'abandi bavyeyi bafise abagabo, kandi akaba atarigeze yarikwa kuko atarafise uwumwarika, atarakunzwe nk'abandi, akaba atahawe igitenge asohokamo nk'abandi bavyeyi kuko ntaco yashoboye kuronka. Ariko ntaco, shima n'ivyo kwabayeho. Igikomeye nuko wakuze kandi ukaba uriho. Dushime dushimagize uwo muvyeyi, dushime dushimagize Imana yaturemye, dushime dushimagize iyatumye tubaho, akaba ariyo itugejeje no kuri iyi saha, kuko
igikuru nuko twavutse tukabaho, igikuru ntabwo ari uko twavutse. Rero ntirirarenga, urashobora guhindura ibintu ukoze neza, birashoboka. Biracashoboka ko ukora ibiroranye ugasohoza misiyo yakuzanye ku isi. Mbega wowe uyizi? Gerageza uhereye none utangure wibaze ngo mbega ni iki canzanye ku isi, mbega ni iki catumye mvuka. Hanyuma numara kukimenya ubandanye ukore ushika ku ntumbero nziza, kugeza igihe uzotanga raporo nziza abantu bose bakavuga bati agiye neza, kuko ico wavukiye nico gihambaye kurusha uko wavutse. Murakoze.